Shalom shalom bwoko bw'Imana ndasubiriye kubaramutsa ndabaha ikaze muri iki kiganiro bamaso jewe ngiye kuyaga namwe nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kubandanya turabira hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni gute wokingira urugo rwawe. Turaza kubona ingingo zishika 8 nk'impanuro yo kugira ngo umukristo wese ahari akomeze kuba maso. Mwene data wewe wubatse urugo, mwene data wewe ufise umuryango, ndagira ngo utega amatwi hanyuma urondere igisubizo kugira ngo impeta yawe ishikame, impeta yawe ishinge imizi, impeta yawe yoye kunyeganyega. Ndagira ngo ubwire ko hari inshingano zishika 8 woshobora kuzisunga, woshobora kuzikurikiza, woshobora kunagura urugo rwawe. Tugiye kuraba rero ingingo ya mbere iravuga ngo gusangira ijambo ry'Imana buri munsi. Mwene data wewe wubatse urugo, ndagira ngo umenye neza ko ijambo ry'Imana mutegerezwa kurisangira. Ijambo ry'Imana niyo nkinzo ikomeye, niyo nkingi ikomeye mu rugo rw'abakristo. Ijambo ry'Imana mutegerezwa kuriganira kandi mukariha umwanya uhagije, waba muto waba munini, ariko mutegerezwa gusangira ijambo ry'Imana buri munsi n'umuryango wawe. Ica kabiri, gusengera hamwe ubudasiba. Mwene data wewe wubatse urugo, mutegereza kumenya ko mutegereza gusenga, mugasengana buri gihe n'umukenyezi wawe. Mbere bishobotse mugafata umwanya uhagije wo gusengera imitwaro y'urugo, mugasengera abana, mugasengera umuryango, mugasengera ibibagoye, mugasengera imitwaro itandukanye, kandi mukaja hamwe n'umuryango wose. Nimba mufise abana mukaja hamwe nabo nyene mukabasengera, mukaberekereza, mukabera itara. Ica gatatu, kuyaga ivy'ubuzima bw'urugo vyose atana kimwe muhishanije. Nukuvuga yuko mutegerezwa kuyaga ivy'ubuzima bw'urugo, mutegerezwa kubiyaga kandi byose mugashira ahagaragara muri babiri. Nukuvuga umugabo n'umugore mutegerezwa kwama mwaronsa akanya ko kuyaga, kuko ni mutaronka akanya ko kuyaga, Satani wewe azocaza atangure guca mu gutwi k'umugabo canke atangure guca mu gutwi k'umugore, hanyuma usange umwe afise abagenzi hanze, uwundi afise abagenzi hanze. Ivyo bizoba biriko biratuma musambura urugo rwanyu. Ica kane, kwigisha abana banyu ijambo ry'Imana buri munsi. Nukuvuga ngo buri munsi mutegerezwa kwama mwashizeho igihe cyuko abana mubayagisha, mukabasomera Bibiliya n'ibindi bikoresho mfashanyigisho nk'udutabo tuberekereza ijambo ry'Imana, canke mukabigisha amabwirizwa 10, isengesho ry'umwami wacu, mukabigisha n'iyindi mirongo yo gufata mu bwenge. Abana muhira mukama mwabigishije buri munsi, hazogira igihe usanga abana nibo bariko barabibutsa bati uyu munsi harageze yuko twiga ijambo ry'Imana. Ica gatanu, umugabo agomba guhora yigisha ijambo ry'Imana. Mugabo wewe mu rugo rwawe utegerezwa kuba nk'umupastori, utegerezwa kumva yuko ari wewe utegerezwa gufata ingamba zo kugira ngo hakikishe ko mu rugo ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Nuko rero utegerezwa kwama wateguye inyigisho zishobora gufasha umuryango wawe mu ijambo ry'Imana. Ica gatandatu, gusengera hamwe umuryango imbere yo kuryama. Umuryango mugomba kwama mwibukanya ko buri gihe cyo kuryama, bishobotse imbere yo gufungura canke inyuma yo gufungura, mwebwe nyene murashobora gutegekanya imbere yo kuryama mukabanza mugasengera hamwe. Hanyuma rero wewe mugabo ugasengera abana, canke wewe mukenyezi ugasengera abana. Imbere yuko abana baja kuryama, mumaze gusenga murashobora kubaherekeza mukabasengera, maze abana bakaryama bararanye Imana. Yesu Kristo akarara ari kumwe nabo. Icindwi, mutegerezwa kwigisha abana gusenga no kubigisha gukorera Imana no kuyivugira. Abana mutegerezwa kubatoza indero nziza yo kugira ngo bamane umwete, kuko nibo ejo bazohinduka itara, babera urumuri, babera itara, babakomeze usange muriko murafashwa n'abana banyu mu gikorwa c'Imana. Icumunani, kwitandukanya n'abatizera. Mutegerezwa kwama musuzuma buri gihe mukamenya ko
Satani akoresha abagenzi babi mu gusambura urugo. Mwene data, mutegeza kuraba yuko atabagenzi babi bariko barinjira mu rugo rwanyu. Mutegeza gusuzuma nimba hari abagenzi babi, kuko hariho abagenzi babi ari busanga mbere bazanye na bwa busambanyi, aribo bazanye na za nyigisho mbi. Hari abagenzi babi bashaka gutera umugore canke abagenzi babi bagatera umugabo, ugasanga baraje baramuteje ibibazo, ugasanga baraje bagasambura urugo rugasanga rurasambutse. Hari ingo nyinshi zimaze gusambuka bitewe n'abagenzi babi. Aho rero nukuhagabira, nukuhabera amaso. Bene data, mube maso. Ndagira ngo mu kurangiza rero dusome ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo wa 42 kugeza 51. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyabanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bagenzi biwe no gusangira n'ababorerwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomucamo kubiri amusangize umugabane wiwe n'indyarya, niho hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo. Mwene data, wewe mu Kristo nawe wubatse urugo, ndagira ngo nkubwire yuko Imana yaguhaye urugo kugira ngo urubere maso. Wewe mushumba, umushumba hano avugwa ngaha nukuvuga ko ari wewe mugabo. Wewe mugabo nyene urugo, ni wewe uri responsable y'urugo. Utegereza guhakikisha yuko uri kuragaburira urugo rwawe, ukarusumira. Kurusumira nukuvuga iki? Nukuronderera ijambo ry'Imana, ukama wateguye amajambo y'Imana ukabasomera. Ushobora kubasomera igihimba cose ukakimara waheza ati dusenge mukaryama. Ushobora kubabwira umurongo umwe wo muri Bibiliya ugaheza ati dusenge mukaryama. Ushobora kubasomera Zaburi, ushobora kubazanira kantike mukaririmba. Ariko wewe mugabo, buri munsi uhakikishe yuko ijambo ry'Imana ari rizima mu rugo rwawe. Nuko rero Yesu azogushimira kubera yuko witanze kandi ukitanga utiziganya kugira ngo urugo rwawe ruze rusangwe mu mahoro. Nuko rero Yesu ari hafi. Yesu agiteguye kuza kugororera ingo zubatse Kristo. Yesu yiteguye kuza kugororera ingo bakurikije ijambo ry'Imana, bagasenga, bagakizwa, bagakomeza ijambo ry'Imana mu ngo zabo. Nuko rero kuko Yesu niyagaruka azobanza gusuzuma yuko ingo zakurikije amategeko. Wewe rero ufise urugo, uhakikishe yuko wakurikije amategeko mu kuyobora urugo rwawe. Mukenyezi, mugabo, mwebwe bavyeyi, muhakikishe yuko abana banyu bariko barayoborwa mu nzira ya Kristo. Tugiye gusenga Imana kugira ngo urugo rwawe ruhagarare mu nkomezi. Urakoze Mana, ndagushimiye Mwami kubwira ijambo Mwami ryo gukangura ingo, kugira ngo ingo bongere gufata ingamba zo kugira ngo Mwami bahagarare bashikamye, babe maso, babere maso ubugingo, babere maso ingo zabo, maze ingo zabo zongere guhagarara mu bushobozi bwawe. Ndabasengera, ndabasabira mpwemu yera, ndabasengera, ndabasabira gushikama, ndabasengera, ndabasabira kwama basoma ijambo ryawe buri munsi, bame basenga, kuko gusenga ari kigwanishwa ijambo ryawe, kandi akaba ari inkota ikarishe ituntumura igakuraho kandi kirukana abadayimoni. Ndagushima kubikoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze Mwami, nubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu niho tubisavye, amen.